umunezero mwinshi kwaya mahige adasanzwe twongeye guhabwa n'Imana mushobora byose kugira ngo tubane namwe biciye mu kwijambo ry'Imana twifashishije indongozi yo kwiga Bibiliya. Ijwi muri ko murumviriza miryango y'Eneso Pastor Shimirimana Denis, ariko twagiriwe amahirwe tukaba turi kumwe na mwene data Chef Guide Mukuru Jean Galwa. Murakoze cyane. Tubibutse yuko turi ku cigwa cyo ku munsi ugira kane muri iki cigwa c'icumi, ariko imbere yuko dutangura reka dusabe Chef Guide Galwa asenga Imana. Reka dusenga Imana. Mana yacu uri mu ijuru, Mana ugira neza, Mana uhambaye, turagushimiye kuba watwirije amahoro kandi ukaba dushikanye muri ano masaha tukiri mu mwuka w'abazima. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Amen. Imbabazi n'ikigongwe biduhore ku ibihe byose. Hambavu yaho kaze na karibu muri kino cigwa, maze abariko baragikurikirana bashishikare gutahuzwa nawe kubwa mpemu yera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero iki cigwa umutwe ndangamajambo uvuga ngo kunda umugore wawe nk'uko Wikunda. Muramaze kubona umuntu w'umugabo yimye ibifungurwa akiyima kwiyambika akiyima icyo akeneye cyose, ujya mwitwariko rero umuntu yigirako akiyitwararika mu byo akenera byose. Uyu munsi ijambo ry'Imana riduhamagarira abagabo kuzirikana tugakunda abagore bacu nk'uko twikunda. Ibwirizwa udumva gute? Ni ibwirizwa ridasanzwe, uretse ko gusa tuzatwiyumvira ati none biraza gushikanaho umugore nawe agakunda umugabo nk'uko nawe yikunda, kuko uri kurabiraba uza gusanga ari nka rya bwirizwa Yesu avuga ko ari rikuru rivuga ngo gukunda mugenzi wawe nk'uko ugirane nk'uko wikunda. Mugabo reka tumaze twumve nawe umukundira umugore akwiye gukundwa nk'uko umugabo nawe aba yikunda. Bisanzwe ubushize mu kigo cyo ku munsi wa mbere nibutse abadukurikirana yuko twigiye hamwe ikigwa kivuga ngo impanuro ku mugore. Muri icyo gihe byoshoboka ko abagabo bari basize hagati mu ryinyo ati babwira abagore gusa. None rero Imana ibintu byayo biri ku rutonde. Uyu munsi naho abagabo dukunda abagore bacu ngo kugira gute urazi nga pastor uri kuriyumvira kuri kino cigwa ukaca ubizana mu aho iwacu i Burundi, burya aho hambere hahise uza gusanga yuko hariho n'imfungurwa abagore batajya bavuza iby'abagabo gusa. Urumva twagukunda ntibyari bihari. Ugeze neza cyane rero. Turabona yuko muri iki cigwa Pawulo atanga ubutumwa afatiye ku mwifato w'abagabo b'Abagiriki n'Abaroma. Abagabo b'Abagiriki n'Abaroma b'ico gihe mu by'ukuri byari bihangange mu rugo. Aba ngo barashobora gukubita umugore canke bakamukubagura uburyo ubwo ari bwo bwose ntihabe inkurikizi haba no mu mategeko. Ni kuvuga ngo nibo bica bagakiza hehe mu rugo. Biba ngombwa rero kabasigurira neza ibijyanye n'agaciro k'umukenyezi hehe mu rugo. Kandi uyu munsi biriho mu kibano aho usanga hariho abantu badaha agaciro umukenyezi. Nicyo cyiyumvira atanga ngo cumvikane. Yego, nicyo gituma pastor ubu ndiko ndatahura neza kubera iki uyu mwanditsi w'indongozi ikigwa c'icumi yavuze ngo abagabo n'abagore bose hamwe ku musaraba. Yashatse kwerekana agaciro dufise imbere ya Yesu Kristo mu gucungurwa twese tugira gute, nta mugabo nta mugore, twese amaraso ya Yesu yadugize ko agaciro kamwe. Murakoze cyane. Pawulo rero abandanya atubwira yerekana idonido by'akarorero gakomeye k'urukundo Kristo yakunze iki ishengero. Agaca rero azana ubwo butumwa no mu buryo bwo mu kibano. Natwe uko dukwiye kuzirikana tugakunda abagore bacu. Ni kuvuga ngo yatanze akarorero nka Yesu wenyene, bavuga ngo
yemeye guheba icubahiro n'ubwiza bwiwe bwose kugira ngo ishengero arigobotore mu byara by'umugwanizi Satani, abantu bayo bafise umwidegemvye ubashikana ku gakiza k'ibihe byose. Niko rero natwe uyu munsi dukwiye kubaho dufise umwitwarariko wo gukunda umukenyezi wacu, umugore wacu, kugira ngo tuzobashikane no kubona umwami, kuko nitwe turi umutwe w'iki w'urugo. Sinzi ko ariko nawe ubyumva. Ariko nabyumva, uretse ko gusa nka jewe nkiri umusore byongora kubera nsinashika kuri urwo rugero. Mugabo icyiza nuko tutava aha ngo dusubire inyuma, ahubwo tuko turatera tuja imbere. Aha n'abariko baradukurikirana bashaka badati ibyo byigwa biraba abagore n'abagabo, ariko siko biri, n'abasore n'inkumi ndetse n'abana nabo nyene birabaraba. Musanzwe kuva kera mu ijambo ry'Imana baratwereka abantu babaye intwari kandi ari abasore, ego bagashobora guhanura abagore n'abagabo igihe hadutse kutumvikana. Aha nka Pawulo urazi ko atamukenzi yari afise inyene kuduha ubutumwa, ego hanyuma arabuhana Timoteyo kandi aramubwira ati nawe wihanize uhanure. Ni kuvuga ngo ibyo noneho humura, uyu munsi ntawuzi by'ejo. Kumbure ibi bihe no kuwitwa umusore cyangwa inkumi bitereza kumushika, ahubwo n'amahirwe adasanzwe kuba wumvise icyo ukwiye gukora ugeze mu rugo, yego utarabijyamo. Pawulo rero ni umwigisha mwiza kandi ahamba, asaba abagabo uko biyitwararika bakagaburira imibiri yabo, bakambika imibiri yabo, bakanezereza imibiri yabo, kandi ko bakwiye no kubigirira iki abakenyezi babo. Mwumve rero yuko jewe nanjye dufise ikintu kidasanzwe cyo gukorera abafasha bacu. Abagabo ntibigera bigirira nabi, ibyo tubihuriza bo ubwabo. Nta mugabo aratora inkoni ngo yikubite, ahubwo umubiri we barawugaburira. Niko ibyanditswe biriko biratubwira, kandi arawubungabunga. Rero mu ntumbero yo kutanduranya mu mabi akorerwa abantu, Pawulo ariko arabwira abantu ati mwabagabo mwe nk'uko mubaha Kristo, nk'uko mumukunda, urukundo yabasizemo nimurugaragarize mu gukunda abagore banyu. Urakoze cyane. Ego ukiri aho ndafise akantu gatoya ngomba gushirako. Urabona akarorero gatoya, abana b'amahasa bamwe bitwa ko baba bavuye muri placenta imwe, mu kirundi sinzi kumwe mu mpetso imwe. Uza gusanga umwe aho yoba ari hose yumvisa umwe ashobora kurira, undi ugasanga n'undi hari yararize, ukimbira ati byagenze gute. Muri make uza gusanga umugore n'umugabo kubera baba bamaze kuba umwe imbere y'amategeko n'imbere y'amategeko y'Imana. Ubwo rero byasaba yuko icyo umwe agirira uwundi nicyo n'uwundi ategerezwa kugirira uwundi, na cyane cyane atagukubagurana ngo jewe ndi umugabo uwundi nawe ngo jewe ndi umugore. Akarorero keza dushobora kwigira ko uri kuriyumvira igihe Yesu bamuzaniye umugore yafashwe ariko arasambana. Ikibazo cyahabaye none yariko arisambanya, oya yarari kumwe n'iki n'umugabo. None ko iki umugabo mutamuzanye. Muri make usanga nico gituma na Pawulo ageze muri kino gihe niho yagiye aragira ande arahanura kuko yabona ko byarenze iki ihani. Cyiyumviro gihambaye cyane. Bisanzwe umugabo n'umugore bategerezwa kuboneka nk'abari mu ngobyi imwe ariyo mpetso. Kandi ubivuze neza, umugabo n'umugore mu gihe basezeranye imbere y'Imana n'amategeko y'igihugu baba babaye umwe. Mu yandi majambo aha bishatse kuvugwa ko ata muntu akwiye kugirira uyundi nabi, akwiye kumugirira neza kukaba nk'ako baba babaye umwe. Imana ishobora cyane. Pawulo rero ngaho bashashikiriza ko Kristo ubwiwe ariko arakoresha umwitwarariko wiwe bwite mu kugirira neza abakristo bamwe bagize umubiri umwe. Inyigisho irahambaye iza yerekana imigigwa ikorerwa mu rugo hagati y'umugabo n'umugore. Umugabo akwiye gukunda umugore wiwe, ubwo kandi akerekeza no kwishengero turi abakristo, mugo tugize umubiri
umwe natwe hagati yacu mw'ishengero ntawe ukwiye kugirira nabi uyundi. Reka rero mu kurangiza nshuti bakunzi mwadukurikiranye, duhamagarire abagabo gutahura ko umukenyezi bakwiye kumukunda bakamuha agaciro kugira ngo bahimbare Imana. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Data mwiza, uko bukeye nuko bwije uradukeburira kumenya. Turasabye kugira ngo nantaje duhingurwe mu nkomezi nshasha, dushobore guha agaciro abakenyezi baduhaye, dushobore mwami kubakunda, dushobore kwitwarika muri byose ko gushobozwa nawe. Amahoro utanga n'abane n'abadukurikiranye, kandi imitima ya twese uyoroshe mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo. Amen.